turakwakiriye muri KACHAI TV, umeze neza? Ego umeze neza cyane. Ushobora kwidondora abantu bariko baradukurikirana ukabaramutsa ukabagira ikintu bisanzwe ukora muri Méthodiste Libre? Ego murakoze. Ku mazina nitwa Sanya twagira Yesu. Nsanzwe ndi umurongozi w'inama y'Urwaruka muri Paroisse Ngagara, hama ndi n'umuririmbyi muri kohare Amen, nkongera nkanakonda igitero kohare Amen, nundi n'umujenama wa Paroisse ngaha mu Ngagara. Murakoze. Ya, merci beaucoup. Ndumva ujejwe ibintu byinshi sinzi ko ushobora kubikorera rimwe. Ya, reka ndakubaza akantu, kubera iki muyumviriye gutegura bino birori? Ego twimye gutegura bino birori kugira ngo dushobore gufasha Urwaruka guhura, kuko twasanze dufise imigwi myinshi ishika kuri 6, hama dusanga batazinanye. Turavuga ati turondera uburyo twashobora guhura kugira ngo dushobore kumenyana, ariko kandi si kumenyana gusa, tunashobore kumenya ibintu ingabire zacu kugira ngo dushobore gufashanya hagati yacu nkuzishira mu ngiro, kuko twasanze tugiye hamwe byose bishoboka. Ariko kandi twashyiruvuga ngo KACHAI Event, kuko mu Burundi bavuga ngo ubunyege buyagira kwigufu. Ariko twabanye ko tutoyaga atari duhereza umunwa wacu, turategura akayi n'ibindi bijyana urya turunye umuntu ashobora kwihereza kugira ngo bikunde yuko tuganira tunezerewe. Ya, ni KACHAI Event mbega mu ibaryari mu gihe kihe? KACHAI Event turakunda kuyitegura rimwe mu mpera z'umwaka w'ishengero, nabo mu kwezi kw'icenda, ariko mwaka twashimye yuko twotangurana n'umwaka kubera ko umwaka watanga mu kwezi kw'icenda. Twimve ko n'umwaka tuzoshobora kugira nyinshi kugira ngo Urwaruka rushikare kumenyana kandi duteze imbere ingabire zacu. Ya, merci beaucoup. Les participants de Méthodiste Libre turabakiriye, tubasabe muramutse n'abantu bose bariko baradukurikirana, munidondore tubamenye utuzina twanyu. Umeze neza? Ego meze neza. Uraberewe na KACHAI? Urakoze. Arashobora kwidondora abantu bariko baradukurikirana? Ariko ari guhera hariya. Bana hereye iburyo, kawaida mu Burundi duhera iburyo. Jewe nabonye iburyo bwanje none mu bise dohera. Uca uratinya kamera. Wapi? Aya, gusa ariko uri mu buryo bwanje. Ego. Ku mazina nitwa Iradukunda Clelia, nkaba ndumwe mu banyeshengero ba Methodiste Libre Paroisse Ngagara, nkaba ndi n'umuririmbyi. Ya, reka dusabe n'uriya wundi mumenga ariko aranywa gose yidondora umenga ansiyari. Bakunzi ba KACHAI TV ndabaramukije. Nitwa Claude Kwizera, senga nga muri Methodiste Libre, ndumuririmbyi muri chorale Injili, twa participer muri KACHAI Event, nako ibintu bimeze neza. Ya, merci beaucoup. Ndabona baguma banyica ni KACHAI je nari nashitse ubwa mbere ibintu bya KACHAI vraiment navyo narinzi nabibonye uyu munsi nyene, gusa nuvise nanje banzimanye nuvise n'utuntu ziryoshe cyane. Nawe tugusabe widondora. Ego murakoze. Ku mazina yanje nitwa Nibitanga Jean Paul, nkaba nsanzwe ndi umwarimu kuri ishengero rya Methodiste Libre Ngagara, ndetse nkaba ndi umuririmbyi muri chorale Amen, ndigisha abana ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye nkora hamwe ishengero. Murakoze. Ya, turakushimiye cyane. Nawe sinakwibagiye, tusabe mwidondora akazina kanyu turagashaka. Nanje nditwa Naize Merine, nkaba ndi umunyeshengero wangahanyere muri Paroisse Ngagara, nkaba ndi umuririmbyi kandi wo muri chorale Injili. Ya, turabona mwarateguye KACHAI Event. Reka tubaze nk'umwarimu, ubungire imperi bubamfu karabuze nako naherengwa iburyo, ubungire imperi bubamfu nk'umwarimu wo muri Paroisse Ngagara Methodiste Libre, ibintu vyabereye hano hantu wabibonye gute? Ibintu vy'ukuri vyari bishushe, kuko Urwaruka rwavyitabiriye ari rwose kandi rwanezerewe. Bamwe mbere bavuga bati vy'ukuri twaratwumva ijambo ry'Imana, ariko ivyo bintu ntibihagije, biba bikwiye ko dushobora gukoranira hamwe tugasangira icayi tukinonora imitsi, kuko burya umubiri ntukeneye ivy'impwemu gusa, ariko urakeneye n'ivy'umubiri kugira ngo ushishikare unonoka. Rero twabishimye cyane kuko twabonye yuko icyo Urwaruka rukeneye so kuba ijambo ry'Imana gusa, ahubwo rurakeneye n'ibindi bikorwa hanze y'ishengero bishobora gutuma wumva umenga rurashyigikiwe cyane kandi ruritwaweho. Ya, n'abandi barimo yandi mashengero ya Methodiste Libre basanzwe nyene bategura ibi bintu? Ibi bintu si kenshi bikunda kuboneka mu mashengero,
kubera bibaza bati by'ukuri urwaruka twororeka rukagenda ngo rukuru imivyayi guhova ruja mu ngeso mbi bagaca usanga babihevye muga n'ibintu ngira kamaro nabonye aho urwaruka rushobora gutamba icuya kigaseruka by'ukuri barakunda nyene ibikorwa nk'ibi kandi amashengero akwiye kuvyitaho cyane. Ya reka tugaruke mu buryo kandi nta numwe ndenganya mwese ndabaha incamba. Ya reka mbaze wonyene nabonye haba ibintu byo guserebra muratamba. Eske ko nabonye umengana umuziki zige ntambo zitwa gute amajambo make yaca mpereye kuri cyo ari kuravuga yuko ngo bajije yuko ari umuziki si umuziki na gato vra aya si umuziki wundi tumenyereye basatubi batamba bafizo uyu unye n'umuziki uhimbaza Imana kubera ko harimo amajambo ahimbaza Imana kandi kadusabe abari mu bushikirangaje bwo kwivuna kanyota bashobore kubazanira icyayi nawe mushobore guparticipa kuri KACHAI Event. Merci beaucoup. Je nagira ngo utari muri Methodiste entre vous hari hama église abikora uko mutanamenyana n'abandi usanga iwanyu gusa nawe sinakwibagiye ndakubaza kabazo gatoya nikiye kintu ubona abantu batashoboye kuza muri KACHAI Event bahomvye wo akantu wo babwira ikintu cya mbere cyo cy'abantu batashoboye gushika hano bahombye gose kuko twamenyanye kare twaratuza gusenga ugasanga wicaranye n'umuntu ugataha mutamenyanye ariko uyu munsi twicaye hamwe turasangira turidondorana ibintu biragenda neza kandi twamenye n'igihe wowe ufise umugambi abantu ushobora kugenda kwitura mugatangurana uwo mugambi urumva rero abantu bataje niboshobora kumenya ahantu bashobora kujya naho baba bafise icyumviro cyo gutangura umugambi. Wow, merci beaucoup. Mwarimu tugusabe urangize ugira ikintu ugiye abandi barimo bagenzawe. Nagomba mbwire abandi barongozi b'ishengero canke abarimu b'amashengero ko bakwiye kumenya yuko urwaruka ntirukeneye gusa kumva ijambo ry'Imana ariko barakeneye na cane n'izindi ndinganizo z'udukino dutandukanye ndetse bagahura bagasangira ivyo kurya canke bakasangira n'icayi biratuma baba hamwe bakumva barakunzwe kandi nibaja hamwe bizofasha umwarimu cyangwa umurongozi w'ishengero amenya ingabire Imana yashize mu rwaruka buryaye nimwe yavuze ati seki s'assemble sorosa ressemble abantu iyo baje hamwe baca basa ucumenye icyo umuntu akunda ndetse ugashobora kumufasha natwe rero nk'abarimu twashishikara kuba hafi y'urwaruka tuzomenya icyo rukeneye ndetse tubafashe bashobore gukura mu buryo bw'impwemu ndetse tubafashe no kwitunganiriza imigambi ya kazoza bazobe abingira kimazi mu gihugu mu miryango ndetse n'ahantu hose bazoba bari. Les participants de Méthodiste Libre turabashimiye kukanya keza mwadutije murabona n'abana beza banzimanye bampaye ya KACHAI Event mwabonye ko nayisabiye bari bavyibagiye ariko nabibukije bavyibagiye ariko nabibukije tu je sinashobora kugenda hano hatanzimanye mwakoze cyane rero ndabashimiye n'aka kanya mwadutije mukagira ikintu mbwiye urundi rwaruka bakunzi ba Ecobus TV turabashimiye namwe mwebwe mwese mwadutije amatwi yanyu mukadutiza n'akanya kanyu mubaho gose je vous aime beaucoup ciao ciao.